Lingine ambalo ninawaomba wakurugenzi, kaondoeni kero kwa wananchi wa maisha ya chini. Wananchi wa chini wanateswa na vikodi na vikero vya ajabu ajabu, na saa nyingine wananyanyaswa kweli. Unakuta milima mchicha wake akipeleka tu hata sokoni pale kuuza, anataka alipe kodi. Mbolea hukumsaidia, maji hukumsaidia ya kumwagilia, lakini unataka kodi. Mtu analima mpunga wake kwenye shamba, anauvuna, anataka upeleke nyumbani kwa ajili ya matumizi, anakutana na watu wa kumlipisha kodi. Wakati anaenda mwenyewe kwenye shamba, analima mwenyewe, hukutafuta kodi. Akishavuna, wewe umekaa tu barabarani, natoka kule unataka kodi. Kodi hizi lazima ninyi mkazizuie. Tuliahidi kutoa kero kwa wananchi, hatukuahidi kutengeneza kero kwa wananchi. Namwe ndaba sogokuru wacu yari umuvugishwa kweri, nagiye mbona bandungikira ka video karaho ngwe wese amuragurago, nako mwabonye, ngwe wese amuragurago, ngo aba bantu ntibabaho, atabarundi baragoye, ngo zana amazi, ngo zana igitoro. Uraba iyo ikijya gihe ariko aravuga ati samuragurago, we bazokwiruka ko gitoro ko wabimye igitoro. None vyabaye, none si jambo ry'Imana aho ryari ko riravuga, yari ko atwigisha jambo ry'Imana. Kandi iyo mubonye ingorane ntimuze muvuge ngo ni ingorane, Imana ibigira yugurure. Nta mwana avuka atagise kibayeho, kandi avutse mu cabugira umunsi mukuru. Nta kiza cigera kiza utabaje guca muri bateme. Mubonye rero amageragezwa ntimuze muvyite ko ari karamite, sijuru rikorotse. Shetani irakora kugira ibuze ivyiza vy'Imana ko biranguka kuri iyi si. Iyo shetani rero nusomo oblige yo kuyigwanya. Shaka kugikorane cyo mu 12 tuzoba turi nk'abamarayika turiko duhimbaza Imana twamaze kwinjira mu gihugu. Muba mukwiye kwibaza kino kibazo, kuko naye mahanda cibaza, ni kubera iki igihe cyose Indongozi ivuze iti igihugu cyubaho, umwene gihugu yubaho, amategeko yubaho, sivyo? Igiturire gituzwe, amakora atozwe, ubutunzi busabikanywe n'abantu bose. Iki namara cibaza ni kubera iki iyo hageze iki gihe ibisigo n'ivyari biryamye bihitarana n'ivyari ko bifata itiro rya mbere bikavyukira rimwe. Ahantu muzoze murahibaza ikibazo, kubera iki ico gihe Satana cyaro deploya amadayimoni yose akayabwira guhagurukira icyarimwe kugira ngo ivyo bintu bigwanywe. Imana tubabarire cyane. Kubera iki ibihe vyiza abantu muba mumaze imyaka muharanira, iyo mugomba mubona vyegereje mugomba kubishikamo, ni kubera iki mwemu ya Sekibi yamigomba gusebura muri bene vyo? Imana tubabarire cyane. Kubera iki ari abantu batimamukwa bagatangura kutabumbwa n'ivyo bafise n'ingero zabo? Umuntu mukicarana muguri ko wifuza kwicaraho yari yicaye, oya da. Imana shimwe cyane. Ureka ndababwiye, nta ntebe nimwe y'uburongozi Imana yaremeye amahasa. Oya, naho ryo bari hasa ryawe ijya gutanze kuhicara ridapfuye cyangwa ikiringo cyacu gihere, shaka ureka Imana nuko yabigenjeje. Bumbwa naho ufise, bumbwa naho wicaye. Haleluya.